Yesu turi byabona by'Imana turabasoda ba Yesu bahiro umukuru w'igihugu cacu mu nkundire tumukomera amashi menshi nyeri cubahiro umukuru w'igihugu cacu na nyeri cubahiro umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cacu cy'u Burundi turabahaye kaze bavyeyi bacu Imana yabaduhaye badutungire mu nkundire tubakomera amashi tubanezererewe tubereke ko tubakunda tubereke ko baje mu bana babo kandi Imana yatugiriye neza iduha indongozi ziyubaha zayihaye ikibanza ca mbere nuko mu nkundire tubakomera amashi menshi hanyuma Maskwaya nayo ice ishirako ibandanye yakira nyiricubahiro umuryango wa nyiricubahiro umukuru w'igihugu cacu turabaye kaze Imana ihabwe icubahiro turiko twakira nyiricubahiro umukuru w'igihugu cacu n'umutambukanyi wiwe nsabe amashi menshi haleluya dukoma amashi n'abamarayika bavyumve dukoma amashi ijuru nezerwe dukoma amashi menshi haleluya kiretse ibimuga gusa ariko bidakoma amashi ariko ab'Imana yagiriye neza tukaba tuvuga dukoma amashi dushima Imana yacu kandi mu mashimwe Imana irayanezererwa nuko turahaye kaze abashitsi bacu nyiricubahiro umukuru w'igihugu n'umutambukanyi wanyu kandi turanezerewe ko babona ishengero ryose yanezerewe nuko Imana ibahezagire mushike mu kibanza Imana ikibahezagiremo kandi ikomeze bane natwe Imana nihabwe icubahiro tugira ngo twugurure iki gisabisho cyo kumuhinga mu uyu munsi nisengesho mu nkundiye twosenga tuvyagurutse Imana yacu tuyihe icubahiro kuko twayigize ya mbere turiko twakira isabisho turahaye kaze Pasteur Akimana Charles wo mu ishengero ry'Urutare aturongore muri kisabisho kaze mukozi w'Imana Imana ikwire neza tujane nawe mu mitima yacu dusenga Imana uhoraho Mana yacu nziza uri mwiza mu gitondo saa sita ku mugoroba iminsi yose umwaka utangura umwaka uhera utugiriye neza turaje imbere yawe Mana yacu nziza uhoraho nyene ingabo data wa twese uri mu ijuru mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti turi hano kuri iki kibuga turi hano muri iki kibanza ciza waduteguriye uyu n'umunsi ugira gatatu turi mu bwiza bwawe turagushimiye cyane ubwa mbere ko waduhaye igihugu cacu ciza cy'u Burundi iki gihugu umwami wahezagiye ugashiramo n'indongozi wahezagiye uhereye kuri nyene icubahiro mukuru w'igihugu cacu cy'u Burundi mutambukanyi we n'umuryango n'indongozi zose mwami Yesu turi kumwe hano hantu turabigushimiye cyane kuko uyu munsi wa gatatu wawuremye kugira ngo tubemwo tunezererwemwo n'umunezero dufise uyu mugoroba w'umuhingamo warabanye natwe waratugiriye neza ndetse kuva umwaka utangura dusigaje iminsi mikenya kugira ngo turangize uyu mwaka wa 2021 twinjiye mu mwaka mwiza mushasha waduteguriye warakoze byose neza waratuzigamye uzigama indongozi zacu waratuzigamye nk'imiryango waratuzigamye nk'ishengero waratuzigamye nk'igihugu cyose mwami turabigushimiye cyane waraturinze byinshi Erega rero byinshi byari kuduhitana ariko waratubiturenganije mu gitondo twumvise igitangaza ca mbere yuko iyo umuntu akiriho mu isi y'abakiriho mu gitondo dukwiriye kugushima kuba tukiriho mwami turabigushimiye cyane wakoze byose neza ubishimigwe twaje muri iki kibanza nta kindi catuzanye twaje kugira ngo tugushimire ivyo wakoze ukabikorera muri iki gihugu cacu cy'u Burundi kuturinda iminsi yose uko bukeye uko bwije erega nta wundi ari kuturinda nta wundi ari kudushoboza niwe wakunze ko tuba hano mu gihe nk'iki turi hano umunsi wa gatatu twakera inyigisho kuva mu gatondo n'uyu mugoroba turakwiragije kugira ngo kubaho kwawe abari kugira ikibanza ahantu mu mitima yose iri hano kuko urazi iyi mitima yose iri hano urazi ibyo dukeneye
twaje imbere yawe mbere yuko tubwira ibyo dukeneye tuzanye ibimazi by'amashimwe mu mitima imenetse kuko umutima umenetse utazowukengera twagusize imbere muri iki gihugu reka utuje imbere utubere byose turakwiteze mwami kugirira neza abakwiteze bose yogura ikiganza cawe uhaza ibiri mu isi byose mwami ubwiza bwawe reka bushishikare kugendagenda hano ubane natwe mu ndirimbo z'amashimwe abaririmbyi bahezagire mwami wuzuza amavuta ijambo ryawe tuza kumva umuntu wese ahagarara hano mwami akuvugira avugishwe nawe uhagarara muri iki kibanza avuge nk'uvugishijwe abaririmbyi bavuge nk'abavugishijwe umuntu wese yakire ku mugabane mu byo wamuteguriye kuko ntiwigeze ukoranya abantu atacu babwira twuguruye imitima yacu tukwiteze vugana n'imitima yacu muri za nzira zawe nyinshi uvugiramwo utubwire iby'ubugombe bwawe byo dukora ubane natwe mu kubaho kwawe umwanya wose tugiye kuba hano hantu muri iki kirere turuguruje iki kirere cyose mu izina rya Yesu imigambi y'umwasi ntigire ikibanza ahantu ureke kubaho kwawe konyene abariko kuganza abaje barushe baruhuke abaje bagwaye bakire gukira umuntu wese aronke kuvyo wamuteguriye mu mugabane wiwe kugira ngo turangize uwo mwaka neza twinjira mu wundi urakoze ubane natwe uvugane natwe cyubahiro nishimwe shishikare kuba ivyo wawe muri byose mu izina rya Yesu ayo mashi yose n'amashimo yakire na yawe cyubahiro gihabwe wewe mu izina rya Yesu amen amen. Imana ihabwe icubahiro cyane nuko munkundiye mu vyagire hanyuma twakire ijambo twumvirize ijambo ry'urufatiro dusomerwa na ambassadeur umukozi w'Imana ambassadeur Albert ashike hano adusomere ijambo ry'urufatiro hanyuma duca duhamagara korale zica zikurikira zibe ziritegura korale abahizi b'inkomezi korale Saint Vincent de Paul na korale Paroisse Gatumba izo mube muri Kazanura mube hafi turamuhaye kazi umukozi w'Imana ahejeje gusoma muzoba mumaze gushikanga kuri podium kugira ngo ducunguze umwanya umwete mube hafi hanyuma turashimiye Maskwaya nayo nyene yaturemesheje Imana ibahezagire bagire neza kaze mukozi w'Imana munyemerere duhaguruke duhicubahira ijambo ry'Imana Nicaga isomwa kiri muri Yakobo 3 kuva ku murongo w'10 gushika ku 18 mu kanwa kamwe havamwe umuhezagiro n'umuvumo bene data ibyo ntibikwiye kumera bityo mbega iriba ryodudubiza amazi aryoshe namururazi mu mbizi imwe bene data mbega umusukoni woshobora kwama elayo canke umuzabibu wo kwama isukoni niko n'amazi y'umunyu adashobora kuvamwo ayaryoshe itandukaniro ry'ubwenge bwo mu isi n'ubwo mu ijuru ninde muri mwebwe w'umunyabwenge ninde muri mwebwe w'umunyabwenge kandi w'umuhinga niyerekanishe ibikorwa vyiwe ingeso nziza mu bugwaneza bufatanije n'ubwenge ariko namba mugirisha ry'inkazi mu mitima yanyu mugakunda kwirema ibice ntimwirate mubesha mucumura kukuri ubwo bwenge subwururuka buvuye mu ijuru ariko n'ubwisi nubwo abantu nubwo abadayimoni kuko ahisha riri hamwe no kwirema ibice ariho umuvurunganuri n'igikorwa kibi cyose ariko ubwenge buva mu ijuru irya mbere buratunganye kandi nubwo amahoro burengenga bukunda kugirwa inama bwuzuye imbabazi n'ibyamwa byiza ntibukekeranya ntibugira uburyarya kandi imbuto zo kugororoka zibibwa mu mahoro n'ababangurukanya Imana ihabwa icubahiro fata ibyicaro Imana ihabwa icubahiro turiko twakira korale abahizi b'inkomezi hanyuma bahejeje korale Saint Vincent de Paul bahejeje turakira korale igira gatatu ni korale yitwa Walk in the Light ahanini
igizwe n'abana bo ku kirimba c'umukuru w'igihugu. Hanyuma muri kano kanya turaha ikaze aba baririmbyi abahizi ba Kristo munyarutse mubanguke, Imana ihabwa icubahiro. Nuko urugwaruka rwiza ruboneka ko rwiteguye, natwe ndabasabe tubatege yompi, hanyuma kandi tubashimira Imana kuko Imana yaduhaye kumenya abato n'abakuze twese dukoranira imbere yayo twahesha icubahiro. None aba bana bagira ngo bayiheshe icubahiro nabo mu kuyiririmbira. Kaze, Imana ibagire neza. Hallelujah, Hosanna, 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 Hallelujah. Ni
tubakomera amashyi menshi tubakaze korari
twakire korale Sevensa do Paul hanyuma korale Walk in the Light nayo ibe nayo nyene iri kazanura turabaye kaze mubanguke mukore nk'abahizi ba Kristo Imana ibahezagire cyane. Musha wanje
tubakomera amashi twakira korale Walk in the Light ariko ntibaje kure hari akandi kantu tubabikiye harya hirya gatonyi turanezerewe cyane turashimiye abaririmbyi ama ya korale ya igizwe ahanini na no gwaruka ruba ku Kirimba turabahe kaze tubakomera amashi aba bana Imana yagiriye neza abana ba nyiricubahiro mu w'igihugu cyacu cy'u Burundi bahimbaza Imana turabahe kaze kugira ngo namwe mufatikano kanye muhimbaza Imana dushimira Imana. Imana yacu ni nziza, Imana ni gitangaza, iradukunda yarakunze Burundi mu gihe nk'iki twaratewe iteka kuba twarayimenye tukayihamagarika tumva ikatwitaba kandi katwishura. Twarayibonye ikora ibitangaza, twarayibonye ikora vyinshi, twarayibonye yisho amasengesho yacu, twarayibonye itabara, tuyizi ko vyinshi yatugiriye neza. Nuko Imana nihabwa icubahiro. Mu nkundire twongere tubikomera amashi kuko ntirambirwa amashimwe yabera. Imana yacu ntirambirwa amashimwe, birayihimbara iyo turiko tuyishimira. Nuko abaririmbyi murahawe kaze, mushima Imana, muhimbaze Imana yacu. Kaze. Nitakushukuru, nitawainua wote wakusifu wewe, nitaongoza wote vyema waimbe kwa furaha. Yesu, nitakushukuru, nitawainua wote wakusifu wewe. Nimeonja pendo lako Yesu, nimejua umwema. Yesu, nitakushukuru, nitawainua wote wakusifu wewe. Nitaongoza wote vyema waimbe kwa furaha. Yesu, nitakushukuru, nitawainua wote wakusifu wewe. Ukarimu wako Bwana na huruma yako wewe, msamaha wako Bwana na upole wako wewe, umenitendea wema usiopimika. Nitakushukuru, nitawainua wote wakusifu wewe. Watoto shikaneni mikono mshangilie Bwana. Yesu, nitakushukuru, nitawainua wote wakusifu wewe. Na vijana fungeni mikono mshangilie Bwana. Yesu, nitakushukuru, nitawainua wote wakusifu wewe. Kina mama simameni wote piga vigelegele. leo. Nitakushukuru, nitawainua wote wakusifu wewe. Na kina baba nyanyuka wote mkapiga makofi. Leo nitakushukuru, nitawainua wote wakusifu wewe. Ukarimu wako Bwana na huruma yako wewe, msamaha wako Bwana na upole wako wewe, umenitendea wema usiopimika. Nitakushukuru, nitawainua wote wakusifu wewe. Ukarimu wako Bwana na huruma yako wewe, msamaha wako Bwana na upole wako wewe, umenitendea wema usiopimika. Nitakushukuru, nitawainua wote wakusifu wewe. Washangilie wote makasisi waimbe. Nitakushukuru, nitawainua wote wakusifu wewe. Walei waluke wote waseme haleluya. Nitakushukuru, nitawainua wote wakusifu wewe. Watu wote nesa sasa chezeni kwa furaha. Leo nitakushukuru, nitawainua wote wakusifu wewe. Inua mikono juu nyote mshangilie Bwana. Yesu, nitakushukuru, nitawainua wote wakusifu wewe. Ukarimu wako Bwana na huruma yako wewe, msamaha wako Bwana na upole wako wewe, umenitendea wema usiopimika. Nitakushukuru, nitawainua wote
wakusifu wewe. Ukarimu wako Bwana na huruma yako, msamaha wako Bwana na upole wako wewe, umenitendea wema usiopimika. Nitakushukuru, nitawainua wote wakusifu wewe. Ukarimu wako Bwana na huruma yako wewe, msamaha wako Bwana na upole wako wewe, umenitendea wema usiopimika. Nitakushukuru, nitawainua wote wakusifu wewe. Ukarimu wako Bwana na huruma yako wewe, msamaha wako Bwana na upole wako wewe, umenitendea wema usiopimika. Nitakushukuru, nitawainua wote wakusifu wewe. Haleluya, shengero ry'Imana. Nashaka muhaguruke mudufashe gutazira Imana, tugaturimbe indirimbo ivuga ati Imana nihamagara abakomeye ahubwo ikomeza abo yahamagaye. Haleluya, amen. Shikamne uri Yesu, ntabwo bafise aramamagaye. Guwe neza muri Yesu, nashikamne muri Yesu, ntabwo bafise aramamagaye. Uwo mwamaza nkomeza, uwo mwamaza nkomeza, uwo mwamaza nkomeza, uwo mwamaza nkomeza. Nguwe neza Yesu, nashikamne muri wowe mwami w'abami. Nguwe neza muri Yesu, nashikamne muri Yesu, ntabwo bamfise aramamagaye. Uwo mwamaza nkomeza, uwo mwamaza nkomeza, uwo mwamaza nkomeza, uwo mwamaza nkomeza. Nihamagara abakomeye, nihamagara abakomeye, ahubwo ikomeza abo yahamagaye, ahubwo ikomeza abo yahamagaye. Nihamagara abakomeye, nihamagara abakomeye, ahubwo ikomeza abo yahamagaye, ahubwo ikomeza abo yahamagaye. Uriho kukwiga ufite w'inyungu y'icyubahiro, isoza imigambi yayo witera umunezero. Uriho kukwiga ufite w'inyungu y'icyubahiro, isoza imigambi yayo witera umunezero. Abo bahimana bagakiranuka, Imana irabemera ikabemeza n'abandi. Abo bahimana bagakiranuka, Imana irabemera ikabemeza n'abandi. Nihamagara abakomeye, nihamagara abakomeye,
ugikomeza abo yahamagaye nihamagara abakomeye nihamagara abakomeye ugikomeza abo yahamagaye ugikomeza abo yahamagaye uriho kukwiga ufite w'inyungu nkwiye z'icyubahiro usoza imigambi yayo witera umunezero uriho kukwiga ufite w'inyungu nkwiye z'icyubahiro usoza imigambi yayo witera umunezero abubaha Imana bagakiranuka Imana irabemera ikabemeza n'abandi abubaha Imana bagakiranuka Imana irabemera ikabemeza n'abandi urashobora gutamira Imana yawe nihamagara abakomeye nihamagara abakomeye ugikomeza abo yahamagaye ugikomeza abo yahamagaye nihamagara abakomeye nihamagara abakomeye ugikomeza abo yahamagaye ugikomeza abo yahamagaye uriho kukwiga ufite w'inyungu nkwiye z'icyubahiro usoza imigambi yayo witera umunezero uriho kukwiga ufite w'inyungu nkwiye z'icyubahiro usoza imigambi yayo witera umunezero abubaha Imana bagakiranuka Imana irabemera ikabemeza n'abandi abubaha Imana bagakiranuka Imana irabemera ikabemeza n'abandi abubaha Imana bagakiranuka Imana irabemera ikabemeza n'abandi. ihabwa icubahiro cyane mu nkundire tuwongera amashi birabahimbaye kubona ugwaruka nkuru ruhimbaza Imana n'amajwi meza Imana ndizera ntakekeranya ko bihimbara turahaye ikaze kandi korale Sevensa do Paul ishike hano muri ako kanya bariko bararirimba tuca twakira umukozi w'Imana umuvuga ubutumwa w'uyu munsi ni Padiri Nibizi Dieudonné nawe nyene azoba ariko yegereza hano bahejeje tuca twakira ijambo ry'Imana. ubuzima bwanje ni Yesu ukubaho kwanje ni Yesu ubuzima bwanje ni Yesu ni Yesu ubuzima bwanje ni Yesu ukubaho kwanje ni Yesu ubuzima bwanje ni Yesu ni Yesu kandi niwe nizigiye azoshikana mwijana mwijuru azoshikana mwijuru kandi niwe nizigiye azoshikana mwijana mwijuru azoshikana mwijuru umukamani wandi
azoshikana mw'ijuru. Nyagiza gusenga Imana ariko iyo tugize ingorane tukayitabaza. Ubuzima bwanje ni Yesu, ukubaho kwanje ni Yesu. Ubuzima bwanje ni Yesu, ni Yesu. Ubuzima bwanje ni Yesu, ukubaho kwanje ni Yesu. Ubuzima bwanje ni Yesu, ni Yesu. Kandi niwe nizigiye azoshikana, niwe nizigiye azoshikana mw'ijuru. Kandi niwe nizigiye azoshikana, niwe nizigiye azoshikana mw'ijuru. Iyo jambo ryawe mwami niyo mahoro nuyange mana. Alleluia, 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 yagamze iyaga. Iryo jambo ryawe mwami niryo rikiza nuyange mana. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 yagamze iyaga. Nimuhorane umukama. Ibyo dusoma mu nkuru nziza ya Yezu Kristu nko yanditswe na Matayo mweranda inahazwa mukama. Nico gituma ndababwiye nti ntimurazwe ishinga n'ubuzima bwanyu mwibaza ico mworya, ico mwonywa canke impuzu zo kwambika umubiri wanyu. None ubuzima ntibusumba imfungurwa, umubiri nawo ugasumba ivyambarwa. Raba inyoni zo mu kirere, ntizibiba, ntizimbura, ntizica ibigega, ariko so wanyu wo mw'ijuru arazigaburira. None ntimuzirutana kure. Byongeye ninde muri mwebwe yoshobora kwiyongereza akanya na gatoyi kukuramba ngo nuko bimuhagaritse umutima? Nayo ivy'impuzu bibahagarikira umutima iki? Itegereze ukuntu amashurwe yo mw'ishamba akura. Ntiyirirwa ariruhisha kandi nta mpuzu ajisha. Ariko ndababwiye ko na Salomo mu gihe cyose yaraninahaye atigize yambara nka rimwe muri ayo mashurwe. Kw'Imana irinda yambika ivyo vyatsi vyo mw'ishamba vyirirwa uyu munsi ejo bigaturirwa, mwebwe yobura kubagirira vyinshi kuruta. Emwe mwemera buhoro, nimureke gusimbwa n'umutima mugira muti mbe tuzakurya iki canke tuzakunywa iki canke muti tuzakwambara iki. Abapagani nibo bakurikirana ivyo bintu vyose, nkako so wanyu wo mw'ijuru arazi ko mukeneye ivyo vyose. Nimutangure rero kurondera ubwami bw'Imana n'ubutungane bwayo, ibindi izoheza ibibagerekereko. Nimwitwarike ivyejo, ejo hazimenya, umunsi wose ugorwa n'ivyawo. Twakerekane dushimagiza inkuru nziza ya Kristu. Kristu shemezwa. Bavukanye intore z'Imana, mukanya gatoyi dusabikanyira ijambo ry'Imana twumvise dukuye mu nkuru nziza ya Matayo
ikigabane ca gatandatu akarongo ka 24 gushika ku ka 34. Inkuru nziza ya Matayo ikigabane ca gatandatu umurongo wa 24 gushika ku wa 34. Ijambo nshimikiro niringo banza urondera ubwami bw'Imana n'ubutungane ibindi izobikugerekerako. Banza urondera ubwami bw'Imana n'ubutungane ibindi izobikugerekerako. N'akarongo ka 33. Iri jambo ritwerekeza ku civugo nyamukuru ca kino gisabisho kivuga kiti umuhezagiro w'Imana uratungisha. Umuhezagiro w'Imana uratungisha kandi umuruho ntaco wongerako. C'est la bénédiction de Yahvé qui enrichit l'effort, n'y ajoute rien. Ni Imana ihezagira. Dushimira Imana ko tugeze ngaha kubera umuhezagiro wayo, kubera ubuntu bwayo. Dukenguruke ku vyiza Imana yagire kino gihugu cacu. Muntangamarara nagomba mpere kuri ino nkuru. Iraza kudufasha mu biza gukwirikira. Habaye umugabo yakunda kuduga imisozi na bwa buhinga bw'abaduga imisozi. Araduga hejuru cyane agenda atera imigozi aduga. Ashitse hariya hejuru cyane imigozi kanyerera mu ntoki. Agomba gukoroka. Yaraba inyuma abona ni kure cyane. Aragira ubwoba. Arava inyuma imigozi irikiranyerera akagira ubwoba. Hanyuma niko gutabaza atera kamo ati est-ce qu'il y a quelqu'un? Ati nta muntu yo bari hafi ngo ntabare. Arabura. Imigozi kanyerera arava inyuma akabona by'ukuri niyakoroka ntacaza gutora kuko ni kure cyane. Aguma semerera ati nta muntu yo bari hafi ngo ntabare. Aza yumva ijwi rije bukebuke riti lâche les cordes. Lâche les cordes. Rekura imigozi. Je suis Dieu. Lâche les cordes. Wa mugabo agira ubwoba cyane acatera hejuru ati est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre? Kubera yatinye kurekura. Uyu munsi tugomba turabi rero aho hantu ufatiye hanyerera. Imana ivuga iti lâche les cordes. Mugabo ukanka uti est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre yomfasha nkaguma mfashe? Yonkiza mugabo sinde kura hamfatiye. Nta wundi muntu yomfasha gutera imbere mugabo jewe nanje nkaguma mfatiye kuri ibi vyiwanje. Umukama avuga ati je suis Dieu, lâche les cordes. Je suis là, lâche les cordes. Niho ndi. Bavukanye mbega wokwemera gutungwa n'Imana. Mbega wokwemera gutungwa n'imihezagiro y'Imana gusa. Wokwemera ko umusavye imbere y'Imana, wokwemera kutigaba ukaba umuntu, Imana ikaba Imana. Mbega wewe uritunze canke n'Imana igutunze. Wokwemera kurekura imigozi Imana ikakubeshaho. Mbega umuryango wawe niwe wubeshejeho. Mbega ni wewe wibeshejeho. Mbega igihugu cacu ni twebwe tukibeshejeho. Mbega cubatswe na twebwe canke cubatswe n'Imana. Mbega wokwemera kuba umworo ukaba umusavye ukaba wawunda saba Imana. Mbega uremera ko Imana ari rutunga boro. Wokwemera ukaba umuntu Imana nayo ikaba Imana. Mbega twokwemera ko Imana ari ndavyi la providence tukayireka ikaba koko providence mu buzima bwacu. Imana itubonera, Imana ituronsa ivyo dukeneye. Imana tukareka vy'ukuri tukabaho dukenguruka imisi yose. Ibi bibazo nivyo tugomba tugerageze kuzirikanako maze ngo dufatiye kuri ijambo ry'Imana twumvise aho Yesu avuga ati ntimusimbwe n'umutima natwe ridufasha kugira ngo turabe ko twoba abarundi kandi koko bazi Imana. Mu bice bitatu biza gukwirikirana agace ka mbere ni naka umuntu aza kuyisata cazanye, agace ka kabiri ntiduhagarika umutima, agace ka gatatu rondera ubwami bw'Imana n'ubutungane bwayo ibindi izo bikongerereza. Ubwa mbere nta na kimwe umuntu azanye kuri inosi. Bavukanye gukenguruka kwacu gufatiye cyane cyane ku gutegera ko turi ingabirano y'Imana. Haci imyaka 100 twese nta numwe yariho. Mu myaka 100 iri imbere nta numwe azoba ariho. Kumbure twoca tubona ko turengana na kanyisase. Nta watoye intaravukiramwo, nta watoye umuryango avukiramwo. Twabonye duca ubwenge turahanaka mu buryo runaka.
ivyo ntawe vyavuyeko, ntivyakuvuyeko. Umuntu ataranasamwa mu nda y'umuvyeyi wiwe Imana yari imuzi. Wewe wamye mu ciyumviro c'Imana, wamye mu mugambi w'Imana. Ntaco wakoze ngo uvuke, ntaco watanze ngo ubeho. Wavutse utabizi, uba uwuzwi n'Imana gusa. Umuntu siwe yiha gutangura kubaho, siwe afata ingingo ngo avuke. Abihabwa n'uwamwiyumviriye ataranasamwa n'abavyeyi baturonse nk'ingabirano. Mukuza kw'isi umuntu avuka ari gusa, avuka atambaye, nta numwe yavutse yambaye. Ibindi nivyo abantu batugirira. Kuba gusa, ubusa bisigura isoni, indecence, bisigura la honte muri Bibiliya. Ubusa bisigura ubuto buto, wavutse uri gusa, ubuto buto, la modestie, la petitesse, niko kuri kwawe, niko kuri kwacu. Ubusa busigura ubworo, la pauvreté, l'exposition au danger, la vulnérabilité. Ubusa haje umwana avutse ari gusa ni vulnérabilité, nukuba ari umworo, nukuba ataco yiha, nuva yuko ashobora guhitanwa n'akana kariko kose. Nguko umuntu kwari imbere y'uwamuremye, nukuvuga umuntu ko aza kw'isi ntacabari, ntacabashoboye, ntacabafise. Nguko ukuri k'umuntu. Yobu avuga ati navuye mu nda ya mama ndi gusa, nzosubirayo ndi gusa. Imana ikirema Adamu na Eva bari gusa, mugabo ntavyo babona. Bamaze kuyikurako niho babonye ko bari gusa, la vulnérabilité. Umwana mu nda ya nyina bari gusa, ariko ntavyo abona, ntavyo yumva. Umuntu aza kw'isi atavyazi, atazi yari, atacafise, adashobora kwigwanira, atangingo nimwe afata, atana kimwe yiha. Umuntu aza kw'isi rero muri ubwo bworo. Ubwo bworo kama, pauvreté foncière, biratwereka ico umuntu ari. Bitugomba kwimenya twohera ngaho, turi iki, dushoboye iki. Ubworo rusangi, twese duhuriyeko, ukuri k'umuntu twese duhuriyeko imbere y'Imana. Ubworo butuburira ico turi c'ukuri. C'est la vérité humaine, c'est le dénominateur commun. Kandi tugenda tugarukaho nyene, uko dukura tugenda tugaruka hahandi kuri kwacu. Umwana akivuka yakirwa nk'ingabirano mu muryango, mu gihugu, mw'isi. Imana niyo imwiyumvira ikamurema, ikamubungabunga, ikamukuza. Niyirema, Imana niyikuza, Imana niyo rurema, niyikiza, niyitunga, Imana niyo buzima. Turi bani interetse, bani ingumije, bani ibimpa, bani yo ndavyi. Imana nuko imeze, twebwe natwe tukaba rero ibiremwa vyayo. Umuntu ntiyiha guhema, ntiyiha kwirirwa, ntiyiha kuramuka. Nico gituma Imana ikwiye kuba Imana mu buzima bwacu. Umuntu ntiyiha umunsi numwe, nta na kimwe akora ngo abutaye ubuzima abwisubize. Umuntu ntabaho kubwiwe, ntafata ingingo yo kubaho. Ibintu canke abantu ntaco bashobora ngo bongerereze umuntu iminsi yo kubaho. Tumeze nk'ishami ry'igiti. Ishami ntiribaho ata giti gihari. Ishami ntirivugika ata giti ririko. Ishami ubwaryo ntiribaho. Ahandi kumavuga être et exister. Umuntu ntashobora kuvuga ngo je suis, kuko umuntu ntabaho, ntariho. Umutoto w'igitoki urisanza, ukiraba ingene ari mwiza, ukigina kubera ushikana amaboko kure, ariko ntubaho utari kuri nyina. Niko abantu bameze, ntubaho utari ku muvyeyi. Amazi atembera mu mutoto ava kuri nyina. Amazi kugira ashike atanga ubuzima muri wa mutoto nuko abavuye kuri nyina. Umuntu muri we mukuri kwiwe naho ava. Nico gituma Yesu avuga ngo ntusimbwe n'umutima, lâche les cordes, nturiho, nije ndaguha kubaho. Hariho imitoto y'amanyama muramaze kubona mu bitoki. Umutoto wibaza ngo urahambaye, iyo bawututuye uri hasi ukaguma wishongora, ugasanga umunsi uraheze utaruma, bavuga uti none sindiho kandi ndi hasi. Ariko bukeye kabiri bawita ngo iki, bawita igihunda. Iyo umutoto utakiri ku gitoki bawita igihunda. Iyo umuntu atagifisha Imana ntitwomwita igihunda mugabo, ni nkuko nyene. Umuntu adafisha Imana none ubuzima bumushikira gute? Yo kwishimira iki? Yobaho gute? Lâche les cordes, nije ntanga ubuzima, nije ndiho, nije Mana.
wewe nturiho kuko ntiwokwibeshaho ntaguhaye kubaho umeze nk'umutoto ku gitoki udashobora kugira ubuzima utagumye kuri nyagitoki nyene umutoto ntubaho muri make umuntu ntabaho muri make ntushobora kuvuga ngo moi je suis ushima udashobora kubivuga nuko utofata ingingo ngo ndatanguye kubaho jewe kandi ni jewe ngomba kubaho uko nshaka ntibikunda umuntu nagati gatiretswe n'Imana Yezu avuga ati tutari kumwe ntaco mwo kwishoboza ubu turavyumva tutari kumwe burya ntaco mushobora jewe ndi umuzabibu namwe muri amashami ishami ritari ku giti riruma une branche n'est pas une branche n'est pas l'homme n'est pas l'homme existe kuko ahabwa ubuzima n'uwuriho celui qui est nous donne d'exister uwuriho ni watuma tubaho umuntu rero ni iki imbere y'Imana naho ishami ry'igiti ryogira ivyamwa igihumbi naho ryo kugamika abantu igihumbi naho inyoni zose zoza kuryarikamwo ishami ntiribaho naho twogira akamaro kangana gute tukakagirira abandi naho twebwe twokwama ivyamwa vyinshi siko duca dusubirira Imana kuko iryo shami ryamye ivyo vyama si ryo ryiha kuvyama ntiryiha ubuzima ribuze yahandi turi ku kagozi gafashwe n'Imana twene na ku kagozi gafashwe n'Imana mu minwe ubuzima bwawe buri ku kagozi bufashwe n'Imana ibaza uti mbendiki imbere y'Imana mbendinde imbere y'Imana aho niho gukenguruka bihera aho niho umuntu apfukama agatangura gushimira Imana bavukanyi nta na kimwe dufise twebwe twihaye ntaco twiha twaje turi gusa turubusa tubaho kubw'ingabirano y'Imana nivyo dufise nivyo dutizwa n'Imana ivyo ufise nivyo Imana ikugabira nta vyawe bihari nta vyacu bihari byose n'ingabirano benshi tumeze nk'abana barwana n'abavyeyi ngo isahani yanje ngo impuzu yanje ngo ikirato canje ngo intebe yanje abo bana murababona muhira niko benshi tumeze ukaza kunigana n'Imana ngo impuzu yanje sije naraye ndayikuguriye ngo isahani ni gwanje sije nayikuguriye ngo ibimfise n'ivyi wanje nyamara ugaharira n'Imana ngo n'ivyi wawe kandi ari Imana yabiguhaye tumeze nk'abo bana bibibura bwenge nta mutoto utata n'umutumba w'igitoki uteyeko ntawo kwihararaza ngo aje gutata n'Imana ari yimuha ubuzima nta shami risharika n'igiti ryamukako ntaco dufise byose tubihabwa n'Imana tureke kuyitirira ivy'Imana yaduhaye tureke gutata n'Imana tuyima ivyo yaduhaye tureke guca umwano tureke kugaya hanyuma dupfukame dushimira Imana ngaho gukenguruka gufatiye aho guhera kuca umuntu hari cukuri ivyo ufise wabitijwe n'Imana ngo biringanize neza bigutunge bitunge n'abandi yiremeye ivyo ufise si rwawe n'ivy'Imana si ivyo wazanye si ivyo waciye si ivyo wakoreye si ivyo wahembwe si ubwenge si ubuhinga sakazi sintuguta oya ni ingabirano y'Imana erega we nturiho utariho ntacagira nico gituma umunsi umwe uzorenguka akakubaza icegeranyo rapport financier bilan général kandi rero iciza ngaha nta bintu byo kugira za raporo biziba birimwo nta bintu byo guraba ingene biharura umuntu abitumbereza neza izo bari raporo y'ukuri muzivuganira reka ico tukireke none niba we utariho niba uhabwa kubaho n'Imana nye n'ubuzima niba we wataco wiha niba ataco ufise niba byose bihabwa n'Imana rutunga boro niba nutwe wagira ngo urafise uzobazwa ingene wadukoresheje none wumvuriye iki imbere y'Imana nimba tacuri nimba utiha ubuzima nimba nivyo ufise ari bitizanyo nimba nivyo ufise uzorinda kubisigura ingene nabikoresheje none bwabo ndi mwumva turi iki imbere y'Imana iri jambo rirahambaye cyane umuntu ni iki imbere y'Imana ni kuki umuntu atopfukama ni kuki umuntu atoshima ni kuki umuntu atosenga ni kuki Imana umuntu agomba kubaho nk'uko umengo ntayibaho uwo mutoto utata n'igitoki mwe mwumva mwo yibwira ihe jambo niba Imana yakuremye kubera igukunda pfuka mushime niba Imana yakuremye utabizi pfuka mukenguruke niba Imana yaguhaye ubuzima ikabikikubeshejeho yindi nahaze
niba imana ari igutunze ikagutungira abawe ni kuki utoyiha ikibanza ca mbere? Nico gituma umuntu azi icari yamakenguruka yamapfukamye abaho apfukamye, bavyita mu gifaransa agenouillement ontologique, kubaho nk'uko umenga ubaho upfukamye, nk'uko umenga ubaho ushima, ko nta kundi umuntu yobaho atari ko arakenguruka. Etre à genoux ontologiquement, kubaho upfukamye. Ariko rero naho biri uko benshi bazinduka biruka bakagenda baraca ku bantu no ku bintu. Hariho abarara baraganya bagasaza mbere hatageze, rabanigwa n'ishavu n'inzigo, hariho bakaboko basatuntu twanje, abagabo baryo twiwabo n'utwabandi, abarya indya y'umugayo, zamfizi zehebegwa amazi, abarya imfuvye n'abapfakazi kandi ntibanahimbe, bamwe mu kamadoma k'urutoki bagereka akaguru ku kandi ngo umutima wanje uruhukire, wa muntu aguma yunguruza akarimbi yunguruza akarimbi yunguruza akarimbi. Muzobumva bahindura iminzane, badasubiza amahera arenze ko muri bisi ngo wari ubujuju, baherana n'amanyama bakanka kwishura, abama kuburana ibitari gwabo. Uko bena babagwira mu gihugu niko igihugu kiba kigowe. Uko umuntu yiyibagira ko ivyo afise byose ari ntizo niko igihugu kiba kigowe. Ntaho kiva ntaho kija, gisubira inyuma. Aba bantu nta mahoro bafise, abantu ntibatekanye. Ijambo ry'Imana ritubwira riti ninde muri mwebwe ushobora kwiyongerereza akanya na gatoyi ko kuramba ngo nuko bimuhagaritse umutima. Ntuhagarike umutima, nico gice ca kabiri. Nimba warimwe n'Imana, nimba Imana kuremye ikuzi gukunda, nimba ivyo ufise ari vyo mukama gutijije, reka guhagarika umutima. Lâche les cordes, rekura imigozi, Imana nihiri. Reka Imana irakubona. Reka kwambaza ibitari Imana, Imana yaguhaye ubuzima nihiri. Ne vous inquiétez pas. Mu gifaransa muri Bibiliya ni kwa ne vous inquiétez pas. Nimuhagarika umutima. Ubu buzima bwo ngaha kwisi buragoye, buraruhisha, busaba kurondera, busaba kwirukana ivyo. Murabona abantu buca bagenda ngo utarima ntamira, ngo isamaye ko mu gisagara rarubusa, ariko siko bitebya byiza kudutesha iteka. Igihugu cyacu kiri ku rugendo rwo kwiteza imbere kugira abantu baronke ico bafungura kandi bikenure mu byankenegwa. Benshi barahagarika umutima ukabona ko barya barushe. Yezu Kristo yabwiye abiwati ntimuhagarike umutima, raba inyoni ingene zibereyeho, raba amashuge mw'ishamba, mwebwe ndabakunda. Reka guhagarika umutima, n'imishatsi yanyu ndayizi gitigiri, tekana. Kora akazi utekanye, Yezu arakubona, Mukama arakubona. Nimusimbwe n'umutima, reka guhagarika umutima. Ntaco mwiha, nije ndababeshejeho, nije ndabatunze, hâtez-vous lentement, iruka buke buke, nije ndababeshejeho. Abahagaritse umutima ubasanga mu bakuru, ubasanga no mu bato, ubasanga no bantu bato cyane. Abatekanye bafise Imana ubasanga mu bakuru, ukabasanga mu bo hagati, n'ahariya hasi cyane. Hari abantu bifitiye amahoro kubera batunze Imana, bafise Imana. Hari abantu bibagira yuko umuntu arondera ariko aguma agomba kuronka. Bavuga mu gifaransa ngo plus on pêche, plus on pêche. Plus on prie, plus on prie. Plus on a, plus on veut avoir. Ako gatima ko kuronka ibintu kagenda karakuru ko umuntu abironka. Iyo umuntu atabaye umuntu ngo ahagarare yibaze arondera insiguro y'ubuzima bwiwe, aguma yiruka arondera, akaguma arondera, akazosaza arondera, ataratangura kubaho. Harabumva ifaranga umutima ukarahuka, abumva ikiraka bakarara bahagaze, abumva agaformation akamisio bakabona amahera, ababona umuntu w'abaduze bakamuvunjamwe inoti. Umuntu yaratitutse. Ivyo biratitura iteka ry'umuntu, kandi ntidushobora kubaho uko guhagarika umutima bivyara inyifato n'ingeso mbi nyinshi. Abantu bahagaritse umutima kubera ubuzima, abantu bagomba kuguma barondera kubaho gusumba. Abo bantu barica ibintu, barica ubwa mbere ubuzima bwabo, bakonona n'ivyo bokoze n'ivyo bajejwe. Miyumvire mu gihugu abantu bose bahangayitse, bahagaritse umutima, biyumvira ingene borenza aho bari, kandi bakaba arico bashira imbere, kandi bakiruka bagacana ko hari ibintu byinshi bipfa. Ubwa mbere
ugukengera imana ko atatishoboye. Abantu bene abo barakengera imana. Abantu mubona biruka bagatigita bagaca ku biti ngo batunge ivy'isi vyose ngo barondere baronke babironse bagacagomba kuronka kandi abo bantu barakengereye imana. Lâche les cordes, rekura iyo migozi nije ndagufashe. Ko wewe babwira imana bati ko wewe vyakunaniye mukama reka nimenye, reka ndavyikorere, reka nibesheho, reka jewe mbimana. Y'igihugu cuzuye abantu bafise umutima mu mutwe bakengera imana nkuko ntigishobora gutera imbere cama mu ndyane nta mihezagiro gishikira. Bagenzi, umugisha w'Imana ni utungisha. Sukwiruka kwawe kugutungishije n'umugisha w'Imana ugutunze. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Aho nyene ninde muri mwebwe yoshobora kwiyongereza akanya na gato yiko kuramba ngo nuko bimuhagaritse umutima? Niko Yesu tubaza, ninde muri mwebwe yoshobora kwiyongereza n'umunsi numwe yo kuramba ngo nuko ahangayitse, ngo nuko aguma yiruka, ngo nuko aguma arondera? Ubwa mbere rero tureke gukengera imana. Ubwa kabiri, abantu bene abo ntibashima, naho bo mukorera ibingana iki ntashima kuko aguma ahagaritse umutima. Umuntu yamahangayitse ntakenguruka, ivyo Imana imukoreye ntavyabona, aravyiyitirira. Nije ndabikora, nije nabirondeye, abana nije nabagejeje ngaha, vyose ukavyiyitirira. Rekura iyo migozi, Imana ironka ikibanza cayo. Ngo narirutse, naragerageje, naratetse umutwe, narashizemwe umutahe, none umuntu nk'uwo yokenguruka ryari? Yokenguruka gute? Yokengurukira nde? Kandi avuga ngo niwe yavyirondereye. Ariyitirira Imana, arasubirira Imana. Igicumuro c'inyanduruko nico kugomba kuba Imana. Igihugu c'intashima camamwe gushihana kuko nta numwe yigera kwiza. Igihugu c'intashima c'abantu badashima ngo babone ko ivyo bafishe babihawe n'Imana, kandi Imana itanga ivyo umuntu akeneye, ivyo dukeneye. Bama barashihana, murabibona hirya no hino. Ubwa gatatu, ukudatekana mu mutwe no mu mutima. Umuntu afise umutima mu mutwe, umuntu yama ariko ariruka, abura uburagamo mu buzima bwiwe. Abantu baba bahangayikijwe no kubaho neza gusumba uko bari, nta mahoro bagira mu buzima bwabo, mu ngo zabo, mu kazi kabo, kuko ntibabaho. Babaho batambikije muri binabiriya, bafatikina kiriya, baja mu materiye atatu. Ari abahinga maze kumva baja mu materiye atatu ku munsi umwe. Murana ama formation zitatu hose akazishobora kandi agatahana synthèse. Ya deja intelligent. Atereza itatu zose. Umutima wabo ntuba munda, uba ahari amahera, aho ibintu biri. Abo bantu ntibabaho kandi basaza kare. Akanya ko kubaho bakamara bahangayitse, nta mahoro bigira baronka. Kandi niba mu gihugu dufise abo bantu benshi bagatima kazahuka bumvise ifaranga, intambwe iracari ndende, bazobanza bahimbe tubone gutangura gutera imbere. Bama bareretsa aho bokurikina kiriya. Mu Kirundi bavuga ngo umugabo atarisho abagubona agatekera ubona. Barategera aho ibintu biri, mugabo kenshi bagatahuko. Bagenzi, umugisha w'Imana ni utungisha. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Ubwa kane, ukubesha. Amanyanga, uruyeri, inzigo, ubusuma, umunoho. Abantu bamana umutima uhagaze barashobora gukoresha uburyo bwose bashoboye kugira ngo bashike kuco barondera, bashikira iryo tunga. Ntimusimbwe n'umutima, niko Yesu avuga. Reka gusimbwa n'umutima, ndagufasha, ndakuronderera. Abo bantu barabesha, barenganya abandi, batwara ivyo baronse, niya mpenirisha hiziritse. Murazi ko vyankiye ataburo vyankana, usanga bafise ishari, bafise inzigo, kandi bikabarya mu mutima. Agatoki kakama gakubita, hagushima ivyo bafise, bakagomba kuronka ivyo abandi bafise. Erega ubwo nukubura ubukirisu. Ibibanza barabiniganira, maze vyose bakavyita gwabo. Igihugu kikama mu ruhagarara mu mitima y'abantu. Hari n'abandi bibwira bati je ntibindaba, je sindimwo. Mugabo wo habashira ugasanga bameze nk'umwe aburaho yiba akiyita umweranda. Bagenzi, niko baca umugani mu Kirundi ngo buraho wibukiye umweranda. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit.
umuhezagiro w'Imana ni utungisha abantu. L'effort n'y ajoute rien. Mu Kilatini nagerageje gusoma mu rurimi rw'Ikilatini iryo jambo kugira ndaritegere gusumba, sanga handitse ngo numuhezagiro w'Imana utugira abatunzi. Tugiye mu donido ry'ijambo ico risigura, hasi bisigura ngo umuhezagiro w'Imana ni utugira abatunzi. Ico umuntu akora, eforo y'umuntu, intuguta y'umuntu ntaco yongereza ko na gitoyi kwidkwam, nta na kimwe yongereza ko naho wiruka Imana itahezagiye. Imana ni yihezagira ivyo dukora. Imana ni yitanga ibintu, Imana ni yitanga ubuzima. Hari agakoko kakunda kurya imihwi cyane, hanyuma niko yari gatunze, irakama irahera mu gihugu, kaguma kagenda kayirondera. Hanyuma sinza ahantu kabonye ibitoki gacishije mu rugo, kararaba neza mu migano karayibona, kaca gashira umutwe mu migano ngo agakunde kinjiremwo, gasanga ntibikunda ko kinjirayo. Karashiramo umutwe biranka, mugabo katije rero biroroshe, ndyamaha nonde nzohaca. Gaca kararyama, karamara imisi, karonda gashizemo umutwe kabona emwe birarengana neza, gaca karinjira. Byari bihiye ibitoki, gaca karicara ati ndakurye n'imbwa ziruke. Gaca karabirya, uko kabirya kagenda karabyibuha, byari byinshi vrema. Karahamara imisi, karabyibuha. Hageze ko gataha, gacisha umutwe hahandi gasanga usigaye ungana kabiri uko kaje ungana. Kati mbe bashamvayo gute? Karabura ingene kavayo. Gaca karyamaho nyene, kati nta yindishwa ndinda kuguma hansubire nonde niho nzohaca. Gaca karyamaho nyene karonda kabona kuhaca, katashe konze gusumba uko kaje kangana. Faites attention. Il faut faire attention. Katashe konze gusumba uko kaje kangana. Imana niyitungisha. Imana niyihezagira. Ubwa gatanu, abantu be nabo bararenganya abandi. Uburemere bw'ibiri mu mutwe, kwa guhangayika, kwa kurondera kubera ubukene canke ugushaka karenze, bituma umuntu aca ku biti no ku mabuye, aho nyura ababonye kugira ngo ashikiri yaja. Amategeko barayarenga kuko ababuza kwironkera ico bashaka, abandi bakayifashisha ku buryo abavyarira ico bashaka. Uguhangayika mu mutwe vya misi yose, kugumurondera kuronka, birashobora gusanga gutuma usanga warenganije abantu, imfuvye n'abafakazi n'aboro. Mu Gifaransa bavuga ngo bien mal à qui ne profite jamais. Abaswahili ndabo ngo haraka haina baraka, no kugenda dusuma bukebuke. Umugisha w'Imana ni utungisha, tugende bukebuke. Wa gatandatu no kwica akazi. Ukwica akazi, gukoresha abantu bahangayitse ni kibazo. Gukoresha abantu badahimba ni kibazo. Gukoresha abantu badashima ni ngorane, ntibakora, ntibashira ingeso, ingesi iraraba ntipfa. Baraguhenda ngo bariko barakora, ugakoresha inama ukamengo bavyumvise, mugabo bukeye bagasubira hahandi muri vya bindi nyene. Hagutunganiriza abantu usanga bashaka ko abantu bishura ca kibazo cabo kiri mu mutwe. Akandi gakuru gatoyi nako kumena amabuye, muramaze kukumva ariko karahamba reka ndagasubiremwo. Umuntu yariko ararengana ahantu kwishantiye bariko barubaka inzu, hanyuma abamaso bari bafise vya binyundo binini bita martomas, bariko baramena amabuye. Hanyuma cabaza mu maso wa mbere ati uriko urakora iki? Yamwishu yashavuye ati je transpire, ndiko ndatugutirwa, umbariza iki? Kandi ivyo kuri ariko aratugutirwa hari hashushe. Ararengana baza mu maso agira kabiri ati uriko urakora iki? Aca yishura ati ndiko ndaca umukate w'umwana. Ufinire wewe warahimbye sha, natwe turya turinze gucoka, ndiko ndaca umukate w'umwana. Abazo wa gatatu ati uriko urakora iki? Ati je casse les pierres, ndiko ndamena amabuye. Ego. Abazo wa nyuma ati wewe uriko urakora iki? Amwishura ati ndiko ndubaka cathedrale. Turabizo nyishu zine. Uwa mbere yishuye ati ndiko ndatranspira, ndiko ndatugutirwa, ndihwerereye. Mwiyumvira umukozi ariko ukazavuga ati ndihwerereye, ndipfiriye, ibi bintu sinzobiva imbere, jewe sije nzobona ndavuye ngaha. Aho hantu nta kizovamwo, uruhome ntiruduga. Kandi abo bantu bariho abakora bavuga ati ndigorewe, ndiko ndatugutirwa. Uwa kabiri agira ati jewe ndiko ndamena amabuye, bambwiye ngo mene amabuye, none ntiryamenetse. Ntibambwiye ngo mene, none ntirimenetse. Wiyumvira umuntu amena gusa, kazima bavuze ngo mene, rimeneka gutya birarisha, rimeneka bimeze gutya, nahejeje.
mwumvire umwigisha yigisha amena amabuye, mwumvire umuganga avura avuga ati ale akazibura urushinge, none bavuze ko ari gutera urushinge, none ni sinarumuteye aho. Mwumvire umuntu akora akazi avuga ati moi je casse les pierres, c'est ce qu'on m'a dit de faire, niko bavuze ngire. Ico abo bantu muragaba bariho mu kazi bamena amabuye, ameneka araba he ntumbaze. Chapitre ya mbere iraheze futa ikibaho, iya kabiri mwavyumvise birabasha, je nahejeje ivyo ntegereje casse les pierres. Wa gatatu yishuye ngo ndiko ndaca umukate w'umwana. Guca umukate w'umwana no kuvuga n'abantu bakora barondera ico bakuramwo. Je ndaba gusa ko bapointa bamaso barabapointera ku munsi, kazima bampointeye. Abo bantu ni bamwe mucengana ku kazi, ni babandi muguma hengera aronsa akanyuro akagenda. Ni wa muntu avuga ati kazima imisi y'akazi nayikoze, kazima natonze, kazima ibintu nagerageje biriko biragenda muri rusangi. Jewe amabuye ndayamena kandi nkaronka umukate w'umwana, nta kindi ingena meneka birabisha. Uwanyuma yavuze ngo ndiko ndubaka isengero, je construis une cathédrale. Nguyu umumaso ukuri, nguyu umukozi, nguyu umuntu ari karatugutigwa, ari karaca umukate w'umwana, abigira amena amabuye, mugabi gihiri mu mutima wiwe sabana, sugutugutigwa, sibuya amena ngo apfa kumena, ni isengero izovamwo. Ariko yubaka isengero, la motivation première, la motivation profonde, ni détermine la qualité de l'action. None akazi twogakora neza gute kandi twe tumena amabuye gusa, kandi twaje tuzanye no guca umukate, uzanye uje kurondera umukate urashobora gutahana umukate gusa, mugabe ibindi wabita batanze byapfuye. Umuhezagiro w'Imana aho hantu ntuhashika. Bavukanyi, reka dusimbize turabe, tureke guhagarika umutima, tureke gusimbwa n'umutima, tureke kurondera, tureke kwirondera, ahubwo turondere guhindura ubuzima bwabo tujejwe, bwabo dukorera, bwabo dufasha. Gushaka kuronka akazi keza, kurondera aho bahemba neza mu Kirundi, mu Burundi niyo motivation. Ahari opportunité nyinshi, ivyo bintu kenshi biratuma umuntu atakaza akaranga k'igikogwa. Kugira umugambi, gushingishira hamwe ngo turonka kunguko, atari kugira ngo dufasha aboro, sivyo. Gushinga ikintu atari kugira ngo uhindure ibintu, sivyo, ari kugira ngo wironderemwo. Mugani wa wundi ngo c'est notre tour, oya. None tuzotangura kubaka ryari, tuzotangura kubaka amasengero ryari, tuzoteza imbere igihugu ryari, muri make tuzokora ryari, tuzokora ryari. Kuki abana biga babona ubwa mbere amahera bazohembwa batabona ico bazotera mu gubako rw'igihugu? La motivation première ni kuki? Kuko birafise nico bihindura ku kwiga k'umuntu. Kuki umwana aje kuri université yiyumvira akazi azokora nico azohembwa? Ico gihe biragoye, kuko igikuru kuriwe n'amahera si ico azohindura muri societe. Kuki umuntu aja kugira master akaja kugira doctora arondera mahera atarondera ubwa mbere ingene iki gisata yo giteza imbere? None ivyo bisata bizoteza imbere nabande ko mahera umuntu atayahimba? Kuki umuntu mutumira mu cigwa ngo umuteze imbere akore neza akazi kiwe agashaka kumuha ubumenyi ngo ushireko n'amahera hejuru? Ivyo mwabibonye he? Nibikunda, nibikunda. Erega ibihugu nibitera imbere mu mitima y'abantu ico kitaravayo. Niho musanga ibintu vyikwega, ibikorwa bigenda nabi, bidindira, bisubira inyuma. Kuki ubu dusigaye tubaza amahera baduha muri conference imbere yo kujayo? Kandi bariho. Murumva ko ari ibara. Ni kubisanzwe sivyo. Turahangayitse twese. Uhangayitse nawe ntakora, ntateza imbere igihugu, ni wagomba kwiteza imbere. Bavukanyi, ukudasimba umutima ijambo ry'Imana rivuga sukurera amaboko, sukwicara ngo bikwisanza aho uri. Umweranda Thomas Wakino avuga ati bwo bari ubujuju no kugeza Imana kurindira atacukora ngo Imana igufashe mu byo wewe nyene woshobora kuyifasha kubw'ibikorwa vyawe. Inyoni ntizihagarika umutima bavukanyi, kuko ntizizi ko ejo habaho. Abana ntibahagarika umutima kuko ntibazi ko ejo habaho. Abantu bakuze bo barahagarika umutima kuko bagomba kwitunga, kwibeshaho ejo na hirya y'ejo. Ico ijambo ry'Imana ridusaba uyu munsi nukumenya ko ejo habaho ariko ntiduhagarika umutima. Nukumenya ko ejo habaho ariko ntitugombe kwitunga. Nukumenya ko ejo na hirya y'ejo dutegereza kuzobaho muga tukarekura imigozi. Imana akaba ari itubeshaho, Imana ikaba Imana.
reka imana ibe imana yawe, reka imana igutunge, reka imana ikubesheho. Kora akazi kawe neza, ibindi umukama abiguhezagirire. Nimureke guhagarika umutima, nimuhagarika umutima n'indya zo kubatunga n'impuzu zo kwambika umubiri wanyu. None amagara yanyu ntasumba imfungurwa, umubiri wanyu nawo ntusumba ivyambagwa. Nimureke gusimbwa umutima mugira muti mbega tuzakurya iki, tuzakunywa iki, tuzakwambara iki. Abapagani nibo bakurikirana mwene ivyo, twe ntiturabapagani, turazi Imana. So wanyu wo mwijuru arazi ivyo mukeneye vyose. Kora akazi kabandi, rangura ubutumwa bwawe, kora ivyo ujejwe neza, hanyuma umukama ibindi arabizi kubikeneye. Abaromani no baci umugani ngo hâtez-vous lentement, nimwirukanke bukebuke. Reka guhagarika umutima wironderera, hagarikishwa umutima na bene wanyu, hagarikishwa umutima n'igihugu, hagarikishwa umutima n'abagowe, hagarika umutima n'abababaye. Nivyo umukama azotubaza, hamwe azovuga ati narashonje, naragwaye, nagenda gusa, nari mu kavantara, none wamfashije iki? Ico kiraguhagarika umutima. Ubwa nyuma, rondere ubwami bw'Imana n'ubutungane, igihugu kizotera imbere. Bavukanye turatanga uyu mwaka mushasha, dusaba Imana ngo uyu mwaka uzobe umwaka w'imihezagiro, umwaka w'imigisha myinshi. Umwami Salomo ni wagira ati umuhezagiro w'Imana uratungisha. Imana ni itanga itunga nyaryo. Erega wizigira izosi, reka kubera umwingo. Muze turangize umwaka neza, turangize umwaka dufata ingingo, reka kwizigira izosi ntaco rivyara. Yesu yabwiye abiwe ati banze murondere ubwami bw'Imana n'ubutungane, ibindi muzovyongererezwa. Matayo 6:33. Banze murondere ubwami bw'Imana mu gihugu, ibintu bizoboneka. Ese twese tworondera ubwami bw'Imana, tworondera ubutungane, ibindi umukama azobihezagira bizoba vyiza. Kugira uyu mwaka dutanguza umwaka wo gutera imbere koko, nuko umwe wese areka guhagarika umutima, areka kwiruka yirondera, akareka kuba Imana yiwe, kandi akemera yuko yorondera ubwami bw'Imana habaye, akagendera ubutungane. Umuhezagiro w'Imana, umugisha w'Imana ni uzomutunga. Vyinshi bibi birutwa na bike vyiza. Muze twubakira igihugu ku bikorwa vyiza, ku bikorwa vyeranda, ku bikorwa bitunganye, ku bikorwa bigororotse. Ni ubwami bw'Imana buzoza hagati yacu, ni amazi azotemba mw'isi yagadutse. Turondera ubwami bw'Imana n'ubutungane kugira ngo ibindi Imana izobitwongerereze. Ingingo 3 gusa twofatira ko mu gusozera. Ingingo ya mbere, izigira Imana, uyiyegurire, uyikengurukire imisi yose. Izigira Imana, reka Imana ibe Imana, uyiyegurire, uyikengurukire imisi yose. Umuntu naho yomera gute arakeneye Imana. Ugusenga si bishobisho, si birori. Ugusenga si amajambo canke uburyo bwo kwibeshaho. Nibibe uburyo bwo kwiyegurira Imana yaturemye, tuyimenye, tuyikunde, tuyubahe, tuyitinye, cane cane tugendere ku mabwirizwa yayo. Twiyegurira Imana, duha Imana ikibanza ca mbere, atari mu majambo, atari uburyo bwo kubaho tuvuga mu majambo. Bibe uburyo bwo kubaho tuzi Imana, tuyikunda, tuyimenya koko, tuyubaha, tuyitinya, la crainte de Dieu. Ugutinya Imana kubera ari Imana, ukaba umuntu utije nduba ukandiki ndubusa, la crainte de Dieu. Ese igihugu cy'u Burundi cyo tinya Imana, abantu bagapfukama bagatinya Imana kubera ari Imana. Erega Imana yovuga rimwe twese twohundagara, dutinya Imana. Imana iriho, Imana niyo itugejeje ngaha. Tureka Imana ibe Imana, tureka Imana ituganze, tureka Imana itugabe, itugaburire. Tureka Imana idutunge, idukingire, maze tuyibera abasuku beza. Tureka Imana kuyihenda, tureke kuyihenda, kandi Imana ntituyikoreshe. Nimwitwararika ivyejo, ejo hazokwimenya. Umunsi wose ugogwe n'ivyawo, shira umutima mu nda, shira inguvu aho zikenewe. Bwa kabiri, korana umwete, dukorana umwete. Nta gihugu gitera imbere abantu umutima uri mu mutwe, bicaye birirwa kuri WhatsApp, bakora isaha 2 bagaca bigira. Imana ngaho ntihezagira no kuri. Imana ntihezagira umunyeshuri atrisha, ayo manota ntiyaharura, ntiyakorerako. Amafaranga y'amibano Imana ntiyahezagira, n'ivyo yakoreyemwe ntibirama. Imana ntihezagira ubusuma, Imana ntihezagira ububeshi, Imana ntihezagira amanyanga, Imana ntizika mwana wa mama,
Imana ntiyemera amahera y'umugayo, Imana ntishaka akarenganyo, ihezagira uwitangira abandi akabitera mu ziko. Imana ihezagira ukora. Confions-nous à la providence de Dieu. Confions-nous à la providence de Dieu. Ubwa nyuma rondera ukuri n'ubutungane. Rondere ukuri n'ubutungane. Niba turabi Imana koko nitwigenze nk'abayo. Igihugu bazi Imana bagendera mu kuri. Kazoza karama k'igihugu ntibakubakira ku kinyoma. Akazoza karama k'imyaka myinshi y'abana bariko barakura ntibakubakira ku karenganyo. Ntibiramba birasenyuka. Twubake ibirama, tugumye umutima, Imana iratubona. Mu bukene bwacu ntiduta ubwoko, mu bukene bwacu ntitumene ibanga, ntitwiyambura agashambara twambitswe n'Imana. Umukene arashobora kugororoka, umukene arashobora kuba imvuga kuri, umukene arashobora kuba intungane, umukene arashobora kuba umuntu w'ijambo, umukene arashobora kuba umuntu akwiye. Umukene arashobora kugumya ubuntu, umukene arashobora kugumya iteka, umukene akagumya icubahiro, umukene arashobora kugumya ibanga n'ikizira birakunda. Umukene arashobora kugumana icubahiro ciwe, arashobora kwanka akagaye akihagararako akanga igititura iteka ryiwe. Abakene bose ntibashera, abakene bose ntibabesha, abakene bose ntibanyuruza. Hari abakene buzuye ubuntu barondera umutima uri munda. Rondera umutima uri munda, lâche les cordes, tekana ukore mukamahezagire. Saba ikigongo Imana, usubize umutima hamwe na bene wanyu, ukora iciza, Imana izokongerereza. Ndagije nsabira umwe wese mu bari ngaha mu kwitanga kwiwe, mu gusenga kwiwe. Imana ihezagire imiryango yacu, Imana ihezagire imigambi myiza dufise, Imana ikomeze gushaka kwacu, ikomeze amagara make yacu, idukingire inyoshambi zose, idutsindire ico cyose cyo dutesha ishaka ryayo kuri twebwe. So wanyu mu ijuru arazi ivyo mukeneye vyose. Tekana, tekana, nimurondera ubwami bw'Imana n'ubutungane bwayo, ibindi izo bibagerekerako. Nimwitwararika ivyejo, ejo hazokwimenya, umunsi wose nugogwe n'uvyawo. Amen. Mukama n'abahezagire.